tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Reka tuganire gato ikimashize ku mutima wanje. Ndiko ndaza navuga ati Mana, none nzoganirize ku bwoko bwawe. Bete tegenda babwire, mu muntu hariho ibintu byinshi cyane. Je nibaza ko ivyiyumviro dufise birarengangira nk'ibihumbi canke ibitandukanye. Kugira ushobore gutora rero kimwe ushobora kubwira ubwoko bw'Imana, aba ari ubuntu budasanzwe. Kuko hatubamwe amajambo menshi, hatubamwe intahe nyinshi, hatubamwe imirongo myinshi, harimo ibyo twabonye byinshi. Bigenda gute Imana byose bigunde ishobore gukuramo ikintu kigomba gufasha wewe. Haleluya. Ico gituma dusenga kugira ngo mpema tuyobore. Kandi agenda kubwire ko mwari munyiteze, mwiteze Imana. Haleluya. Yesu avuze ngo aho bafise inzara niyo tavye kugira nke, Imana ikugire neza. Haleluya. Rero tugiyoganisha ijambo ry'Imana. Kino gitondo nagomba twibukanye ikintu kijanye n'imbabazi z'Imana. Ngiye kuvuga ku bijanye n'imbabazi z'Imana. Imana ifise uburangamana bwinshi, ariko numvise ko twoganira ku bijanye n'imbabazi z'Imana. Kino gitondo rero Imana hariho abantu ntabonzi mugi Imana igiye kwereka imbabazi zayo. Nukuvuga ngo wewe hari gihe wibaza ati Mana singorose nk'abandi, raba byarangoye, raba ibinabiriya. Imana ntije guhagarara ku vyukora, Imana ije kwiyerekana nk'umunyembabazi ku buzima bwawe. Haleluya. Hari ikintu pastor yavuze, ingene yari ku gitanda n'urumogi n'ibindi byose, ariko imbabazi z'Imana ziza ataramenya gusenga, ziza ataratanga dime, ziza ataramenya ikintu na kimwe, twese niho zadusanze. Ziratu haleluya. Nta kintu na kimwe. Namanimvira bene data ingene Imana yashoboye kutuzigama amezi 9 mu nda z'aba mama bacu ntibasitare. Haleluya. Ntibagire ikibazo mamona iyo mama bibungenze. Wowe ukiri hariya utaramenya gufukama, utaramenya gusenga, utaramenya gusaba, Imana iremera uravayo ufise amaso yose, ufise ibintu byose, nta kintu na kimwe wari bwakore. Kubera iki? Kuko imbabazi zayo zamahibiye bidashira. Kino gitondo hari abantu Imana igiye kwiyereka imbabazi zayo. Iki gitondo ntuzocibagira. Sahanje yo kumenya ivyo urimo. Ngiye kuvuga imbabazi z'Imana zirakurokariza aho uri hose. Haleluya. Kenshi iyo mpagaze imbere namanibaza abantu bose dusoma muri Bibiliya barafitaniye ubucuti n'Imana. Uvuze Mose hari gica kiza, uvuze Yosuwa hari gica kiza, uvuze Maria Magdalena hari gica kiza, uvuze Petero hari gica kiza, uvuze Paulo hari gica kiza, uvuze Hana hari gica kiza, uvuze Sara hari gica kiza, uvuze Adamu hari gica kiza, uvuze Timoteyo hari gica kiza. Abo nabo twamenye n'abandi. We nawe tuvuze wewe haca haziki. Namanibaza abantu baje gukorera Imana. Uwo Musa akaba ari Yesu ahava yigisha. Gacu usanga ubarongoye ni Petero. Program. Gacu usanga ku piano hari Dawidi. Kumenga mwantanze kuge. Kuri protocol hariya dushire yonde. Muri intercession ho urumva hariyo Hana niwe umba niba irongoye hariya. Nukuvuga protocol ho Yosefu ari kumwe na Yosuwa. Haleluya. 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 Ku ngoma hari Barutolomayo. Zakayo musaza nibazana igiseke ngo bashire. Haleluya. 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 Kuri base mbasha dushire yonde Eliya. Soroni Elisa.
kuri bekingi cushirayo Mariya mama wiwe n'aba petit frère batamwizera twota hari umuntu n'umwe agira icyo akora badafitanye imigenderanire n'Imana muri abo twabuze. Hari umuntu afata ikintu na kimwe ataco bazinanyeko. Uko niko Imana igomba ko tumera. Abo ntibahagarikwa n'ubukene, abo ntibahagarikwa n'ibitoro, abo ntibahagarikwa n'amagambo y'abantu, kuko ikibasunika kiri indani. Ikibasunika si mu mufuko. Barigeze kwa bivise abaza Zakayo, yarigeze kwa bivise. Ikibasunika ni imbabazi Yesu yaberetse. Arabwira ati Petero reka ubwo bwato uje kuroba abantu. Waruzi kwica uheba gifitanye isano n'ico uzoronka. Aburahamu yahevye igihugu icimuha ibihugu. Yahevye igihugu icimuha ibihugu. Ntidusabwa bimwe kuko ntitwiteze bimwe. Uno munsi agakope karakonanira guheba kugira ngo uronke wa mukozi w'Imana. Urabe neza siwe wasengeye. Ariko igihe kimwe intumwa ziri inyuma ya Yesu bariyumvira bati mugabo naho yatubwiye ko vraiment ko ataco turiko turaronka. Petero nabukunda kubera niwe babwiye ati Petero ga urabona ni hatari ubyumva gute apotre. Ati burya rero ari manye kibazo. Aguma agenda n'ijya kanzu acomoka mugabo. Twe nta kinatubwira. Kuko Petero ngo afise umugore ukweza kwigeze kuja mu nzu yiwe ngo akizaye nabukwe. Habi ati cenga hirasiyo nyumbani n'ikibazo. Uyu mutipe rero tubigenze gute kubaha abantu basizwe n'ingorane ntitubivuge ikintu na kimwe. Ariko tufise ibibazo ngaha bikomeye. Yesu nawe arabareka. Petero atumviriza comoka. Dushitse haje imbere ucumubaza ico kibazo. Ati none ni yaye. Bimeze gute kw'inkungugu yatwishe bimeze gute? Uko niko tumeze inyuma ya Yesu. Haleluya. Bibazo byinshi. Ariko abubaho kanibo baducira inzira. Haleluya. Petero ati Mwami ati twagiye tubaza ikibazo kuko umuriro si mwinshi no munsi. Mu bisanzwe ho bariho nk'aga promesse dushobora kuba twumvise nabi tukiva hasi. Hoba hariho akantu kubera biragoye mino misi atagitoro gihari. Kaje ndakunda abantu ugiye Yesu adukunda. Mbega Yesu umunyumvira we yariko arahabwa iki? Ndakunda kubwiye abakristo muri eglise iyo babwiye ngo basigare umenga je sinasigaye. Cyumenga mpagaze ku matapi je ntangora. Ndabeshe bene data. Murongozi wa groupe de Ruwanje avuze musigare we ntaba yasigaye. None Yesu yari kwa giki hari amatungo yako aragira rode. Ariko ndamukunda. Arahindukira ababwira ati uko guheba ni kwijana. Ni kwijana. Umwe yavuze ngo nutagira icuheba ntuzogira icuronse. Uwi nawe ngo ni wabona ivyo abandi batabona uzoshika abandi batashitse. Bebaza Yesu yuko aho kazi kamunaniye kukaguhawe. Uri kuravyiyumvira. Ajya amata wa yarose yo gute? Erega umunsi munegeze kwishavuza ku Mana ndigira umuntu wataha. Ani ugaragwa gwa gukubise sawa sawa. Kamengo gize nka wa mwana ati Jensi ngenda. Yesu ati kwa ingorane nasanga abandi bagiye. Arababwira ngo nta wahevye.
batangura kumviriza neza kuko ntibahevye bimwe bati nta wahevye nyina amina uwahevye nyina aciye avuga ati oho nta wahevye amazu haleluya kuko ari bizu bari bahevye aravuga ibi na biriya ngo atazobishumbushwa ubusa akazi ko kwegeranya nakazi ko kwagura ubwami bw'Imana amazu imiduga amahera ibyo turonka ryo dushike ku ntumbero kwicara kandundura ni Yerusalemu yo mwijuru aha barapfa aha baragayana aha barasuzugurana aha hari bijya byose batakaza bukunda abantu bari bagira ibyo wakoze ibintu nk'ivyo rero twe nta manya dufise kuko tuzokwicara neza turi kumwe nawe tuzorya neza turi kumwe nawe tuzoba mu nzu batadusohora ya sinzi ingere tuzogenda tuzoba turi isinzi y'abahizi n'abahizi kazi babandi bavuga ngo isi ntiyari tubereye ko tuyibamwo ntidufise umwanya w'ibihe ntidufise umwanya w'amagambo ntidufise umwanya w'ibibazo ntidufise umwanya z'ingwara si ugupfa gufata ashitse ku Imana igomba Yesu yabwiye abigishwa ngo mubwire iryambwebwe gufasa uyu munsi urupfu rwanje rwanditswe igorogota ndiko ndacungwa naho nyene n'urupfu rwiteka pana ataco ruvuyemwo haleluya kuko ivyiwe vyose ni vy'agaciro amate yiwe na y'agaciro impumyi zarabona igitutu ciwe cece agaciro impuzu ziwe z'agaciro ijambo ryiwe ry'agaciro isengesho ryiwe ry'agaciro n'imishishagu yiwe ari y'agaciro n'ibitutsi vyiwe vy'agaciro ibimugize vyose kwari kugira ngo jewe nawe tugera Imana igomba sigiye cyo gusubira inyuma twarakora Imana atabagore dufise twarakora Imana atamahera dufise twarakora Imana atabino bibanza dufise twarakora Imana ibi byo pastor atavyo dufise none ko vyaje tureburure canke turushirize wayikora atamudugu ufise pakirisha kigire mafu haleluya kinavuze jewe n'isahani yanje n'igikombe canje bazokindiha kizokorera umwami wanje haleluya Yesu nta mwanya hari abagabo batatu bagombye kumukurikira bose ntiyabishuye kumwe kubera imvo ntiyari imwe umwe araza ati mwami ndagukurikira huje hose ati kwa siyo mihamagaro wabonye ya mibrede ubona bya bindi byose bibaza ko inyuma yabijya hari ikintu cinyegeje habe ati mbwebwe ziri niki ariko mara umuntu agiye hambika iki mu yandi majambo banza wiyumvire neza byo gufata decision hari indi viotazi kubwo guhimbara data acagenda kuti nkuriki undi nawe ati ndafise amaziko nzoza n'igihushaka abatahamagaye barihamagara akabashama ka break abo yahamagara nabo ntibari disponible ngo banzu ndeke nje ku maziko Yesu atereka abapfuye bahamba bagize ndugu yangu waruzi kuzogaruka inyuma y'amaziko acakurikirike gukaraba inyuma gukaraba havuye guca ku mazi none umva zoza ryari ngo akurikire Yesu bace baje mu byo gutunganya amatongo Yesu azobageze nivyo kuraba zampfuvyi zasigaye uko niko tugenda tuzi ngo turagaruka tugasanga turi okipe kubera ntiyanka abapfuye ariko agomba dukorera abakiri bazima duhaguruke dukorera Imana Jesi ndasenga pastor Jesi ndakorera Imana hariho gukorera Imana no kubona Imana biri differa Yesaya yari profete mu gice ca mbere ca kangahe aravuga ko Imana yatubijoja mu mbere yankozeko acavuga ngo ariko mu gice ca kangahe abonye abamarayika baserafi bavuga uwera n'uwera profete yikubita hasi ati nukuri ndanduye naho nahora mvugishwa ndanduye nari mu profete mugaho hariho kubona Imana no guprofetiza biri differa aca yikubita hasi urabye ngene yavugishijwe ibice bikurikira ntiyavuga nk'ubwa mbere kuko yavuga nk'uwabonye Imana ntarabye data ibihe ntibizigera bihinduka hari ibintu Imana idakorako ahubwo igukorako hari ibintu Imana idakuraho ahubwo igukomeza muri Yesaya yavuze ngo nuca mu muriro nzoba ndi kumwe nande
twe twirirwa turawuzimya katika jina la Yesu. Amazi Imana ati sinzimya kwera, urinjira tu, urinjira. Yavuze yinjira nzoba ndi kumwe nawe, apana ngo zimya uzoca uzimya. Hari ibibazo twirirwa turazimya n'inzara, reka iryo shuri ricemwo kuko uzohaga utagisubira inyuma. Uzutabare benshi, uzanye imifuko y'imiceri, abantu bavuga bati n'ukuri bagira bapfe, bakabona uraserutse n'ifuso, bakabona uraserutse n'amahera yawe, bakabona uraserutse ati ubuzima burace, kubera uwuje aho yarahaciye arahazi. Dawidi ataraja kuri afishi, yarazi gucurangira Imana ari mw'ipoli, nta podium, nta mashimwe, nta mpembo. Ariko Dawidi aragiye intama zase, agafata agacuraranga, nta afishe, oyaye. Kandi no mu muryango ntibamukunda, bari baramushize hariya, ariko arafise umwe amukunda, yaramucurangira ntahamubona, akamutazira, agakora ibishoboka byose. Imana irirahira ngo ndabonye umuntu atarindira amashi y'abantu, atarindira ivyubahiro by'abantu, ndabonye umuntu ambona, ntaramuha ibintu, ntaramuha ikibanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Atangura guhimbaza Imana, aracurangira Imana. Kandi ikindi, Dawidi yari umwizigirwa ku ntama zase, nta nimwe yamuro, nta abonye idubije kubera ufise bwa buzima, ntakangwa n'idubu, ntakangwa n'intare, ntakangwa n'ibibazo, ufise bwa buzima bwo haruguru. Intama za Dawidi zararisha zikavuga turi protege kabisa. Yararya neza hamwe idubije, intama ikayiraba ati aho uje gukora iki? Urabona umwungere wanje Dawidi umenga si hare ko acoranga mbwa wihende, bivuga ngo yafata umwagazi ngo yamaze gushikana mu kanwa, kurayo ntekezwa kuzishira mutama zigizende zikwiye. Nubwo bamfata nabi, nubwo batagirike, je ngo mande umwizigirwa. Imana irahira tuyo azuragira ubwoko bwanje neza. Raba neza ivyo bito urimo birafise ico bisigura ku buzima bwawe. None bigenze gute ko numva ibintu byinshi? Haleluya, 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 haleluya. Bamama bapapa, iki ni igihe, ntimukangwe n'ibihe. Imana ntifa, Imana ntisaza, Imana yacariye amana. Ntitubayeho ngo kubw'igihamana mugari uri hano, ariko ni kubw'imbabazi z'Imana. Raba hugeze, raba uko wambara abo muri kumwe, raba ivyo ukora, raba hugeze, ucura bigukikuje, ucumbwira ko Imana atari nziza, ucumbwira ko Imana ataco yakoze. Haleluya. Reka tuvunje ivyo vyose, twambara umutamana w'umuhamagaro, dukorera Imana. Nabivuze bene da, abakuvuga nabi bene data, nta muntu avuga abandi nabi abafise ubuzima bwiza, biba byaraza. Umuntu afise ariko araje, nta rusaka agira, nta n'amagambo afise, womanya gukura he? No muntu kwiza afise ibikorwa nawe ndazo, womanya gukura he? Ariko abandi bicara, ni mu barabe bicaye mu karigara, ntibagira iyo baja, ntibagira iyo bava, nayo nake ntaco ariko baramara, baca bakora iki? Je namandaba no kuri rezo sosio, abatunzi bavuga kangahe? Murabona bagira commentaire z'ivyabuze, muri gihe mubabona bashizeko, ariko abavuga ni bande? Nabo natanyisho bashobora gutora, ubuzima bwaranse. Twebwe natwe rero turi okipe n'ubwami bw'Imana, turi okipe sana, turi okipe ivyo vy'amagambo twarabibayemwo, ibintu vyo gutamba imiziki. Ndibuka nja muri boîte Gitega igezeho hitwa Tupac za Africa Night, tugaceza amabara, hari ibintu byinshi. Kirigeze kuba ndi umunsi bene data, papa yari umusoda, narigeze kuba mu ikambi nkiba ibitanda by'igisoda, nkatwara ajya amapine bene data. Imana yarakoze kweli, umusuma nkaje nk'abapastori, imbabazi z'Imana kweli. Haleluya, haleluya. Rero bene data, kino gitondo rero Imana yabantumye ko nimwisharije mu mbabazi z'Imana. Reka izo ntege nke, ego warasubiye inyuma, ego vyaranse, ego wibuke igihe yagusanga ubwa mbere
nta sengesho wari ufise, nta kintu na kimwe bwatange, harya yagusanze uvundagara ntaho ziraja n'unusiho ziri. Uyu munsi Imana igiye kwereka imbabazi zayo. Uyu munsi Imana igiye kukugurura imbabazi zigushikana aho utoshitse, imbabazi zugura imiryango itokuguruye, imbabazi zivuga giti akira uru rugo. Imbabazi iyo zije igize ikigongwe irakigize, nta muntu ahagarika kurya yagutokira umunyavyaha. Nico gituma bereta kubera ko abantu bagucira urubanza, ariko Yesu ataducira urubanza. Ikindi naco Yesu ni wari hafi ya data, jewe nawe turi kure. Bibitubwira ngo Yesu yicaye iburyo bwande aragize, mwumva ari kure none, mwumva ari kure, ariko jewe nawe turazinanye nubwo tutoca kwa Mutama. Mubwire yuko nubwo Mutama tutongwaho kabase ko nibiburi ari proche. Hamuna afise muyomba ari proche nkuko, hamuna afise umutante ari proche ya data nkuko. Kubona muzinanye wumva bimeze gute? Uwaremye ijuru ni iki? Uyavuze ati data mugira imbabazi kajya kaza karonke, nta muntu hacamo, nta bintu birebire binda gukorwa. Imana bahezagire cyane. Vuga ikinde kiki baiza mugenzi wawe tekura hezagirwa cyane, ntimumbwire. Haleluya, haleluya. Emuje na Yesu kweli nzopfa njya kweli. Haleluya. Jenda kunze kuraba kenshi ahakwera mbanaje muri mushitsi hajya nigumije yageze gusirimba. Yewe ga yewe ene data, hari abantu baza mu nzu y'Imana bakabura byose, uzana gahinda n'umubabaro ugatahana ko nyina wapi. Je nta kuntu noza basi cakubise n'umuziki nazinda gutambye mburiye byose. Oya kwe. Haleluya. Wowe uje muhira bakuvuze nabi ingene gisa, ushize no mu nzu y'Imana naho nyene ucuguma nyene ubiryamanye. Oya shira ku piano ndakwereke. Haleluya. Kubera ikaha hatandukanye no muhira, amajambo yaha atandukanye na hariya ku kazi. Aha baradusengera mu gihe hariya baduponda, aha baratuzamura mu gihe hariya badusubiza hasi. Haleluya, haleluya. Dawidi yavuze ngo naranezerewe igihe bambwira tugende mu nzu y'Imana yanje. Ushobora gukora mu nzu zaho ntibakwibuke, ariko mu nzu y'Imana ikazotwibuka ibihe n'ibihe. Nico kibanza tubamwo, impwemu zacu zigatotahara gusumba handi. Bacita igicaniro c'Imana, aho umuntu ahurira n'Imana. Igicaniro ni porte d'entrée mu yindi si y'impwemu. Haleluya. Aho dutanga indirimbo tugatanga amashikanwa, ikiboneka kigahura nikitaboneka. Nico gituma igicaniro abantu bakigumako, abantu bagikunda, bagendera nijuru, bahura n'abamarayika. Kubera iki gicaniro ni porte d'entrée, aho icumubiri kigira contact n'icimpwemu. Sinobiheza ariko reka turabe Matayo 18:21. Matayo 18:21. Ego haravuga ngo maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharire ngeze kangahe? Ngeze indwi. Yesu amubwira ati jeho sinkubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibihe tangabo 70. Nico gituma ubwami bwo mwijoro busa n'umwami yagombye gusuzuma ibyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranti 10,000. Ariko kuko atarafite icyo yishura, shebuja agira ko bamugura n'umugore n'abana n'ibyo afise byose ngo umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariya 100, aramufata mugwa mu gahogo ati gishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganira nzokwishura byose. Wa wundi aranga aragenda amushirisha mwibohero gushitsa hazo mwishurira ivyo amufitiye. Bagenzi we babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose.
buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira, none nawe ntiwari ukwiye kugira imbabazi mugenzi wawe nk'uko nanje nazikugiriye. Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa hazokwishurira ivyo amufitiye byose. Na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana, umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye mu mutima. Imana ishimwe cyane. Bene data, ngiye kuvuga ko kino gitondo hari abantu Imana igiye kugirira ikigongwe. Buzi iryo jambo ushobora kutaryumva neza, ariko uvuga ngo niko nakoze bino, oya ivyo bishiye ku ruhande. Ikigongwe c'Imana nababwiye kirikwije ataco twaye bwayikorera. Ngomba kugusubiza inyuma ko Satani amaze imisi aguca intege, akubwira ko atakigenda, kutakimeze nka kwa kundi, ariko Imana nayo iraje ngo igusubize mu mbaraga, hanyuma wezwe, hanyuma ukorere Imana ubandanye. Haleluya. Bene data, hari ubutandukane buri hagati y'ubuntu n'imbabazi. Imbabazi si ubuntu, kandi ubuntu si imbabazi. Haleluya. Nukuvuga ko imbabazi ni igihe Imana itaguhanye kubw'icyaha wakoze wategerezwa guhana. Ingero y'icyaha ni iki? N'urupfu. Nukuvuga yuko rero iyo Imana ikugiriye ikigongwe, ya principe ngo yo kubiba no kwimbura y'ikibi ntikora. Imana ntuce wimbura ibibi wakoze, iyo ikugiriye ikigongwe irabihagarika. Ibwo rero ubwigenge bwayo nico gituma bamwe ivyo twakoze ntitwabihowe, ahubwo aciye duhamagara ikirafuta bimwe bimwe, ariko twari dukwiye guhanwa kubera ibyaha by'abasogokuza n'ibindi byose twakoze. Ariko iki kigongwe c'Imana caje carahagaritse wa mukobwa wagira ivyamfurambi, iragutoranya, irirengagiza ibintu byinshi twagize twakoze. Ngo irya principe y'ikibi twakoze ntikidukwikirane kubera ikigongwe c'Imana. Imbabazi z'Imana zizarya rero ni igihe uba ukwiye guhanwa kubw'ikibi kanaka cyangwa icyaha wakoze, muga Imana ikakugirira ikigongwe. Nta kintu na kimwe wokora kugira ngo ushobore kugorokera Imana, muga Imana igahitamwo ati wamwigeme ndakugira ikigongwe. Nta vyishikene, irakugira ikigongwe gusa. Mandi majambo, Imana ikugira ikigongwe, hariho imiryango ice yuguruka utabimerita, hariho apere uce wumva utari ubikwiye, hariho mu mwaka uce wubaka urugo utari ubukwiye kubera warakoreye inda wagize ibintu byinshi cyane. Ariko kubera ikigongwe caje twisangana n'abantu tutari kwicarana, kubera Imana yagize ikigongwe kubw'ibyo wakoze n'ivyo nakoze. Nico gituma rero ababitahura rero muri Bibiliya ntibahamagara ubuntu bw'Imana, bahamagara imbabazi z'Imana. Igihe uhamagara ubuntu bw'Imana biratandukanye n'igihe uhamagara imbabazi z'iki